Je na papa mfise mama wenyene. Rero bitewe n'ukuntu rero papa yari ameze cyangwa uko yafata mama sinabinezererwa ko je nakuze nkunda mama. Rero cankura nyene papa ntamwiyumvamwo kwa. Ubuzima bwiwe ukuntu yagiye arabamwo sinobishira mu madetaye muri no interview ariko nyene ni ibintu ntakunda tu. Yafata mama wawe gute baile? Nko kujya kunyera umuvyeyi usanga yatashe yinywerera akayoga agashika kubita umuvyeyi ibintu nk'ivyo. Je rero ni ibintu ntigeze nezerererwa mu buzima nagenda kuriramo. Rero vyaciye bishiramwe umutima nyene wo kubona ko ubuzima nyene buta ubuzima wapi nyene sinabikunda habe na gato. Na papa nico kintu catumye jewe mbaho nyene ntamwemera tamukunda baile. Ko gukubita gusa mama ico nico kintu twafa kenshi jewe. Iyo terme ubuzima ni injyanku cyangwa ubuzima ijambo injyankuge urumva ko nta hantu nari kubikura koko ntigeze kumota canke kugira gukora kuri ubwo buzima bw'injyanku. So rero misatubane neza wakera n'umwana yavuze nk'abandi ndi umwana wa 4 mu bana benshi barenga 8 yego ndi umwana nyine navuze nk'abandi bana. Sasa watabwiye kuva ryari kufisi iyo mpano by the way ndashaka dusubira inyuma kera uciga by the ko ariko reka nibaza ko wize hari ukuntu rero bijanye n'amashuri ntakunda kubihagarara ko cyane kubera ko kubera igituma ndiko ndakubaza uvyo hari abantu benshi bakunze kumbaza ati mbega ujya mu jama afite amashuri angahe kuko ibintu akora utize sinibaza ko wabishobora. Ku ishuri twaragerageje nyene turagenda kuzuza ibitabo turandika ibipapuro n'ama examen turayakora byose birava mu nzira yego ariko nyine ubuzima hari ukuntu je ntakunda kuburabira ngo ni ishure riri apart y'ibintu nyene biranga umuntu kugira of course umuntu kugira ngo abe yuguruke mu mutwe abone ko n'ibintu bimeze abwirizwa kwiga ariko kandi ubuzima siyo point fort nyine y'ubuzima bwose nyine bw'umuntu abwirizwa kubamo. Inyuma ya bijya bipapuro najya makaye twikorera tuja ku ishuri hariho kandi indi background y'amakaye yo ku isi rero. Ni kuvuga rero jewe ubuzima nahaye agaciro cyane nubwo ku isi kuruta bwo ku ishuri. Ubwo ku isi rero nibo bwanyigishije ibintu byinshi kurusha ubuzima nigiye cyangwa ivyo nize ku ishuri ya. Hari umuntu bafite impano ukaza wumva ngo kera umuntu aravyumva yuko nzobiki ati kera nari ndabizi ko nzobiba kuko ugiye kuraba ati nafise impano yavyo. Mbega Mr tubane neza impano y'uyo no munsi no kuva kera yari murimo canke nyene byaje bitunguranye. Nari kumwe na Mutima hajya ibintu nari ndimwo nari ndiko ndashutinga indirimbo ya Fizo na Kiriko. Ya Fizo na Kiriko ya kera muri Bantu Boy bariko barashutinga indirimbo namba yitwa something Binua nawe shooting Binua iri ndirimbo je na John Lane twari shooting. Yep. So nari ndiko ndafasha nyine wa Mutima yaractinze muri ndirimbo nanje ubwanje naractinze muri ndirimbo iheze ndaboneka gusa abantu mugabo ntibabizi. So yego niho twahuriye na Mutima turapanga ama projet ya kiriya gihe naho nyine narabikora naragira ama comedy ariko Mutima kwa ko yaramaze kugira peut-être izina runaka ngira ntiyabihaye agaciro urabona ko yibona maze kugira izina peut-être aca ba bize n'ibintu byinshi cyane. So nico gihe rero ndamuheruka hama bagasore abandi nyene bazwi sindagira amahigo nyene yo kukominikana nabo kugira ngo dukorane kabisa. Urumva yuko asanzwe afite n'itala urumva ko Binua ari mu bantu bashutinze ari kumwe na John Lare Binua ya Big Fizo na Bakiriko like nabandi bahe basani wowe warashutinga indirimbo za kurumva yuko se n'indi mpano by the abantu batari bazi. Oh yes, 1 2 everybody, and my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is? Yes, and Mr. Radio. I'm back again. Rero hamda kugira byinshi muri entertainment, hamda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Where is the gentleman? Call like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na Alfred Carfon watuma image uyibona imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way ni mucyagana tubagwiza kuri show ocha kiganiro akajyo keza kumenya amakuru y'abastar kumenya amakuru y'ivyamamare ati mbega ivyamamare byacu ubibaye gute. Yes ndakutse neza yuko aje kurumva kuri micro Ishopo Radio papa promoter bose mugigo ata papa nta mwana kugira abeho umwana habanza kuba papa. Yes sir uno musi sasa rero ndi kumwe nande ndi kumwe
jeune yiyubatse fresh sana benshi baramuzi abamuzi ku izina rya Mr Tubane neza ni umuntu uvuga neza yuko yakoze byinshi muri industry umuntu akurikiranwa cyane by the way musaza urabubona kwanza rega banda mu definise kwanza urabona ko akunda kwiyambarira style yewe ndi bazana ko ari bazaye mu kiganiro yambaye imavingi ya rouge yambaye ikaruvati igera gabasha karuvati igera aho yishakiye yambaye aya masocks akosa amasocks n'amaba kubera hariho amasocks ntumwe usanga ari tugufi amabana amaduga akagira ngaha ariko ayo magaya kwadasaza none cyangwa usemesi yambaye n'amakaru ni costume mze ni commande. By the way reka ndakwakira brother kuri micro take mic. Thank you son. Yes bakozi ba Loy TV onaze ko rero namaze kumakira kuri kamera cyangwa se kuri micro ya Loy TV brother. Yes sir. Ko fresh lakini meze fresh kabisa ndashima Imana. By the way unapendeza ubuzima bw'injyango nje tukaba nuko nyine numva n'ivy'injyango sha ni indyango je araza kudusigurira ako kantu yagakuye nagatira mu bantu benshi bakunze gukoresha mwino minsi umujama yazanye termo ariko no munsi iri hiti sana umuntu wese uzama ngo ni indyango rye musaza ibintu iyo vyase ngo ni indyango brother turahera kwizo style zawe kwanza ariko mbere ko tujya kuraho abade ndashaka ndamukiza akunzi ba Loy TV bambaza tumumeze fresh. Abakunzi ba Loy TV sali nizere ko mumeze fresh natwe turameze neza nkuko mubibona malgré ko ubuzima ari injyankuge ariko ejo bishobora gukomeza kuba ari injyankuge hirya ejo bikomeza kuba ari injyankuge na hirya ejo kugeza nyene bikazoguma ari injyankuge bikaguma mu njyankuge. Sasa tukiri ngaho nyene umunsi wagenze gute kuri Mr Tubane neza navuga neza yuko abakozi ba Loy TV ubu turi mu hafi saa 11 then guhera mu gatondo gera amasaha umunsi wagenze gute kuri Mr Tubane neza? Umunsi wagenze neza je nafunguye nkahaga umunsi wagenze neza. Yamaze gushuka fungura ntuhage? Twafungiye kenshi ntiduhage kumva nyene urariye ntica ntikize kavuga ati gufungura kubwira ubeho hari umuntu afungura kubwira abeho ntapfe n'abandi bafungura nyine kugira nyine bagafungura bagahaga. Rero narabaye mu buzima igihe kinini cyane aho wafungura kugira ngo ubeho gusa kabisa ntupfe. Ni indyankurye cameraman ni indyankurye musaza. Sasa izo terme wazikuye he zaje gute bade kuko ugiye kuraba ni terme zisa nkaho ziri mu inyigisho kuko ni inyigisho uvuza ni indyankurye ubuzima ni indyankurye nta utabizi ko ubuzima ari indyankurye kuko ubuzima buragoye by the way umuntu avyuka mu gitondo akaja kurondera akabura by the way cyambo ubuzima ni indyankurye nararavye ofete ucubona ko nabirabiye muri angle yo kuraba ubuzima ukabwitegereza uko bumeze bon ni ikintu nabanje kugifata mu Congereza ubuzima life is like up and down no musi bimeze neza ejo bikagorana ejo bika like ubuzima nuko bwamabuducenga gusa makorose ico kintu mugabo canumva nyene reka ndakirondere mu kirundi no kivuga gute kugira ngo cumvikane mu rundi rwacu kibinjiremo like ndiyumvira amaterme yose twakoresha kera iki casanga akantu k'injyankuge hari ukuntu twakunda kugakoresha tukiri abana cyabatisha ubu buzima nta kindi kintu nogereranya uretse ko bari injyankuge no munsi uraburya nabwe ejo bukakujya nico bisigura ko like no munsi uraburya nabwe ejo bukakujya kabisa. Mr Tubane neza hari abantu benshi bamyifuza kumenya ati mbega umujama kuko ugiye kuraba reka ndabyite comedy ariko zirimo n'impanuro ndazite inyigisho zirimo na comedy ko ugiye kuraba comedy ukora ni comedy zirimo inyigisho ushobora kuraba ugasanga ivyo uri kuravuga nivyo biri mu buzima busanzwe. Hari abantu benshi rero batangura kwibaza ati mbega Mr Tubane neza asa amashuri angana gute? Hari abantu benshi bazi ko wowe waciye ama master n'ama master ko avuga ati ibi bintu then izi ubwenge so bwa gusa. Sasa dusubira inyuma gatoya Mr Tubane neza wa kera by the way niho duhera jewe Mr Tubane neza wa kera like ni muntu ki? Jewe wa kera nyine ndi umuntu asanzwe wa umwana yakuze nk'abandi bana bose uko umuntu nyene akura nkurira mu buzima nyene butari sawa cyane kandi nyene nuko na ibintu vy'ama ups and down ibintu rero uzoba burya urabitangura kubifiringa nyene ukiri
ukiri na mutoya wanashima ko iyo terme ubuzima ni injyango cyangwa ubuzima ijambo injyango uje urumva ko nta hantu nari kubikura koko ntigeze kumota canke kugira gukora kuri ubwo buzima bw'injyango so rero misa tubane neza wa kera ni umwana yavuze nk'abandi ndi umwana wa 4 mu bana benshi barenga 8 yego ndi umwana nyine navuze nk'abandi bana sasa watabwiye kuva ryari kufise iyo mpano by the way ndashaka dusubira inyuma kera uciga by the ko ariko reka nibaze ko wize hari ukuntu rero bijanye n'amashuri ntakunda kubihagarara ko cyane kubera ko kubera igituma ndiko ndakubaza ivyo hari abantu benshi bakunze kumbaza ati mbega ujya mu jama afite amashuri angahe kuko ibintu akora utize sinibaza ko wabishobora ku ishuri twaragerageje nyine turagenda kuzuza ibitabo turandika ibipapuro n'ama examen turayakora byose birava mu nzira yego ariko nyine ubuzima hari ukuntu je ntakunda kuburabira ngo ni ishure riri apart y'ibintu nyene biranga umuntu kugira of course umuntu kugira ngo abe yuguruke mu mutwe abone ko n'ibintu bimeze abwirizwa kwiga ariko kandi ubuzima siyo point fort nyine y'ubuzima bwose nyine bw'umuntu abwirizwa kubamo inyuma ya bijya bipapuro najya amakaye twikorera tuja ku ishuri hariho kandi indi background y'amakaye yo ku isi rero ni kuvuga rero jewe ubuzima nahaye agaciro cyane nubwo ku isi kuruta bwo ku ishuri ubwo ku isi rero nibwo bwanyigishije ibintu byinshi kurusha ubuzima nigiye cyangwa ivyo nize ku ishuri hari umuntu bafite impano ukaza wumva ngo kera ngo naravyumva yuko nzobiki ati kera nari ndabizi ko nzobiba kuko ugiye kuraba ati nafise impano yabyo mbega Mr tubane neza impano y'uyo no munsi no kuva kera yari murimo canke nyene byaje bitunguranye oya je sinigeze nibaza ko nzobibamwo kera canke ngo ndanavyibonemwo kuko je nakuze ndi umwana ubwa mbere naratinya nari umwana w'isoni sinubahuka kuvuga hari ukuntu nkiri umwana no kuvuga jewe vyaranagorana canke kuvuga mu bantu nari umuntu nyene atavuga umuntu kwikumira uri mu bantu mwana w'isoni kuburyo na mama wanje ahora yibaza ahantu nkura amajambo mvuga ndi mu bantu bikamucanga ko nakuze ndi umwana atavuga mu bana bose tuvukana je nakuze ndi umwana ntavuga kuvuga vyaba ikibazo gikomeye cyane kandi kera no kuvuga hari ukuntu vyagoranye nkivutse by the way navuze ntevye n'ukuntu navuga uvutse navuga muri lante cyane navuga muri lante voilà kuburyo nyene kuvuga nyene niyo ndiko ndavuga abantu baransubiramo kera baransubiramo ndavyuka bitewe n'ukuntu navuga muri lante niyo mpamvu rero nakuze nyine sinavuga cyane ibintu byinshi rero nakora byose nico nashaka kuvuga naciyumvira mu mutwe cyangwa nico nashaka kubaza umuntu sinubahuka no kubaza umuntu ikintu kuko byarakugora kuvuga byarangora juste kuvuga gusa so kandi sinigeze nibaza ngo hazogira igihembe uwondi uyu munsi sinigeze ndabipanga nabonye gusa biza and then uravuze ko kera wavuga muri Rarante ariko no munsi kavuga neza mbega waba waravudwe canke nyene vyarihejeje byo oya vyarihejeje canke byava kwisone oya nibaza yuko ukuntu navuga ico gihe by the way vyari ibintu nyene sizo ukuntu bivuga je nabona gusa abandi bana tugira batwenga bata ukuntu mvuga bakansubiramwo nkibaza none sinzi kuvuga nibaza ko ivyo bintu ari byo byanteye ahubwo kuba umuntu atinya no kuvuga kuko baca banantwenga iyo ndiko ndavuga navuga nikwega muri Rante ukuntu bigatuma nyene nanje ntangura kuba shy somehow kubahuka kuvuga biratangura yo kugorana kubahuka kuvuga bo nyene ndiko ndakura niza amashure ku ishure nari umwana abikora neza aciye ubwenge abantu twiganye barabizi so yego hama kuvuga nyene bica biraza kuvuga ngo naragiye kwa muganga cyangwa ahubwo nibaza hari uko kuntu nyene peut-être natwengwa n'abandi bana kuvuga rero bica biba ikibazo ca ndatangura kumera nkuta kwitinya nanje ubwanje kutigirira icizere kabisa byatanguye gute rero kugira ngo wumve neza yuko za soni zawe kwa kutavuga mu bantu byohinduka ahubwo ugatangura kuba wa muntu atuma abandi bantu babona ubuzima by the way kuko agenda mu bantu bemeza neza yuko amwe mu majambo koresha nayukuri kuko hari comedy nyinshi uza kuvuga waza kuzumviriza nko munaciye ubwenge ugasanga ivyo uri kuravuga nibwo buzima tubaye mu no munsi ugasanga like image uri kurerekana
niyo tubayemo no munsi. of course ya byaje kuza gute rero kugira ngo Mr tubane neza atangure kuba wa muntu yereka abantu ubuzima kandi ugasanga ibyo ari karereka abantu niko kuri by the way. Nibaza yuko byatanguriye ku buzima nagenda kuriramwo muri famille. Hari ukuntu nyene nabona muhira ukuntu nyene ubuzima bwa papa na mama bari babanye, so ubuzima nari ndavyishimiye habe na gato. Papa na mama bari babanye gute mwico nyene? Hari ukuntu iyo badeba ndende cyane gusa ndashaka ucishe ku mayani umwana ntigeze abantu bakunda kumbaza ntereko ndanakivugira hani wawe. Abantu bakunda kubona posting mama wanje bagozora muri comment section, abantu baruzuranye none mama we nawe bakabona ndiko ndavuga kuri mama cyane, ugozomva abandi bavuze none papa wawe nawe gute, kubera kutavuga kuri papa wawe, none mama wawe niwe yakuvyaye wenyine nyene bikabacanga. First of all je na papa mfise mama wenyine. Rero bitewe n'ukuntu rero papa yari ameze cyangwa uko yafata mama sinabinezererwa ko je nakuze nkunda mama. Rero cankura nyene papa ntamwiyumvamwo kwa ubuzima bwiwe ukuntu yagiye arabamwo sinobishira mu madetaye muri no interview, ariko nyene ni ibintu ntakunda tu. Yafata mama wawe gute baile nko kujya kunyera umuvyeyi usanga yatashe yinywerera akayoga agashika kubita umuvyeyi ibintu nk'ivyo. Je rero ni ibintu ntigeze nezerererwa mu buzima nagenda kuriramo. Rero vyaciye bishiramwe umutima nyene wo kubona ko ubuzima nyene buta ubuzima wapi nyene sinabikunda habe na gato. Na papa nico kintu catumye jewe mbaho nyene ntamwemera cyamukunda by the way ko gukubita gusa mama, ico nico kintu tuhava kenshi jewe. Rero uko nagenda kura nagenda ca nyene mu tuntu twinshi tutandukanye cantangura ndaba umuntu uzenya umu director, umu realisateur w'ama filme, ndaba umu video editor, ndakora ibintu vya editing, abantu bampamagara kubakorera ama filme yabo nkabona ukuntu ba actinga kwa ivyo. Rero ndatangura kuba muri iyo monde kuko deja mbonye ivyo bariko baractinga naraba directinga nkabo, kuko je mba mfise kamera ndabona nyene ivyo bakwiriye gukora nivyo kujya nyene kujya kuntu ngenda ndabibe explica nanje bica biratangura kumba mwo bukebuke. Ariko kora ko nakuriye mu buzima butari buryoshe gutwenga nta cari gitwengeje cari kirimwo. Nakunda cyane kwirabira gusa ibintu bitwenza kenshi. Niyo mbuze bitwengeje ibintu bintwenza nagerageza kuraba ukuntu jewe basi nitwenza jewe nyene nkagira niyumvemo gusa ko nezerewe, nico kintu je nakunda. Ubuzima rero ngiye ndabubamwe uko cyanza gusanga finalement narabaye na Mr tubane neza mu buryo bwe canke ubundi ntazi, ariko nuko nyene vyaje tu. Iryo zina rero tubane neza yaje gute naryo byavuye kuki kugira ngo kuko kubana neza n'abantu n'urukundo by the way n'urukundo no gushira hamwe n'ubumwe no kuvuga n'ijambo rimwe ibintu byinshi by the way tubane neza naryo yaje gute wabyumvire gute nyene iyo umuntu yumvise tuba ijambo tubane neza yumva kari kubana neza n'abantu. Ariko jewe abantu baze kumbabara gato aho hantu jewe sina target nti kwari kubana neza n'abantu kuko jewe imagine abantu bananiwe kubana neza n'Imana ndinde jewe ninda nindesho noza kuvuga ngo mbane neza n'abantu kwa nubwo nibishoboka kubana neza n'abantu ntibishoboka. Rero iyo inspiration yo kubana neza ahubwo narabaye mu buzima bwo gukena cyane kubura amafaranga kugira gute kugeza nyene hajya nari ndiko ndabwira amafaranga we niuze tubane neza niuze twibanire neza umbari we urabwira abantu je nako ndabwira amafaranga niuze twibanire neza kuko nasanze kubana neza burya n'amafaranga biguha kubana neza n'abantu. Hajya utabana neza n'amafaranga biragoye ko ubana neza n'abantu. Izandi umuntu yareka arambaza ngo hariho umukwe ikibazo simbizi yigeze kumbaza ambwira ngo hariho umujama yagiye mu bukwe bamumenga kenye baca baramwiruka uyu muntu ntitumushaka. Mu busanzwe uyo muntu yabuze umubano mwiza na sebukwe canke n'ubwo rugo kubera yuko adafise amafaranga. Ni kuvuga iki rero iyo baza kubana neza n'amafaranga byari gukunda kabana neza nabo bantu kuvuga ko kubana neza n'abantu ibintu byo kubana neza hano ku isi tuze turareka kubifakinga tuvyita ngo ni kubana neza ngo abantu tubane neza no abantu tubane neza n'amafaranga amafaranga duhe kubana neza n'abantu kabisa. Mbega video ya mbere wakoze byari bije gute? Wabikoze nka test cyangwa wabikoze babite kuvuga ati ubu rero reka je nkore pereza bara
nabikora nyine nko kwinezereza nko nakubwira sinabikora ngo oya ndavuga musuvuga ati rero jewe ndatanga gukora nka Mr Tubane neza like video ya mbere wakoze nari ifise nyine page yanje nakunda gushira ko tuntu twanje nubwo naronka ka views kamwe navuga ati je en fait sinabikora mfise target yuko ngo abantu babirabe cyane oya nabikora mvuga ati nini iraba ndiko nakora nanezerwa jewe nyine nanezererwa nivyo nkora niyo mpamvu nuko kuntu kugira ntangure kwambara uku ibi ngira ngo kugira nkwize ino style yose nabirondeye amezi abiri kugira ngo ndavyuzuze nyine ntangure kuba uyu ide rero yizi style nawe yavuye ndiko ndabigira rero kugira ngo rero ntangure gukora ama video nabikora kugira ninezereze jewe gusa no mu kubikora sinarabanguza kuronka views zingahe sinarabanguza kuronka ngo abantu babira ufite ntana kimwe cyari muri mind yanje nabona gusa wow nije nabikoze ndabiravye jewe nkatwinga basi je cyo nari ndiko ndarondera numunezero wanje bwite kabisa iyi style nawe wayikreye gute ije gute kubera ko ugiye kurabona style ukoresha ni style iri mu bwenge msaza hey bakoze wa Loy TV ni style utokuyumvira byorosha ubunyene ngo pa ni style fatigue style rero wayikreye gute style rero nkuko nabikubwiye byansavye amezi abiri uri kurayumvira amezi abiri ndiko ndakreya akantu nari ifise nakaga cravate kano niko nari ifise konyene ariko niko wambara mu buzima busanzwe nyene niko akaga cravate nako nyene gafite amateka ufite ikintu cyose kindi ko ngagifite amateka yacu turahera reko ikaruvate akaga cravate tuba tugira ikiganiro kirekire turanyarutsa iyo karuvate akaga cravate sasa kuno kabonetse biratwengeje hari ukuntu abantu baba abantu uzenya aba garçon d'honneur ku mariage urabona nyine kari bujya bu cravate akunda kwambara rero bagira ngo tuzokoresha ama cravate atukura ndagenda hajya ahantu bakoresha ama cravate bajya abantu bakotesha ama cravate nta mahera nari mfise yo kugira baragakotesha bagakotesheje rero mu kubisubizayo jewe se nagasubije ucurakaguma sinagasubije mugabo mu mutima aho rero cravate y'abandi ko nayigumanye vip haragera igihe nyene ndumva nyene kuko jewe hari ukuntu iyo ntagize iyo nakoze ikintu kitameze neza jewe nyene ndi umutima wanje ndabura amahoro haragera ko hari hamaze kugera igihe kinini ndagafise candagenda hamwe twagenda kuzikoteshereza ndabwira ati hariho cravate yanyu sinzi ko babyibuka hariho sinzi nuko bobyibuka aho bazobona kino kiganiro bazosha babimenya hariho cravate yanyu sinavuze ko nasigaranye yarantakaranye kuna nubisoje ko batana narayisigaranye baba bati none narayisigaranye kubera iki kandi nabati yarantakaranye rero nimumbwira amafaranga igugwa ndayirihe muri ubwo buryo ngiyeyo bacarambwa ati okay igugwa amafaranga runaka ico gihe sinibuka n'amafaranga nabahaye ca ndayirihe ca ndigendera rero ca ndayigumanuka niko rero iyi cravate yabonetse iyi costume nico kintu nari mfise hama costume yari yavye wanje nyene mutoya tu narayimusavye hama waca yibaza ngo nshaka kuyambara kumbe jewe nari mfise gusa idea yo kuyikinisha yo kuyica amaguru kuyikata nyene ubwa mbere nayikase ndayikata nyene amaguru yose angana ndayambara ndavye nsanga nyene mburumenga wa happy nivyo menga ntibitese cyabate kimwe reka ukuguru kumereka mere nk'ukugira iboka nyene nivyanza gusuko nyene mu mutwe iyi parti imwe ntibi kabutura ntibe ni boka yindi parti ntibi panaro ntibe ni kabutura nico cyumvire gusa canjemo naho nyene ca ndabigira uko mona okay maze kubiheza ututura tutwo nari nsanzwe ndadufise maze kubiheza ivyo vyose ndashira ko n'uturato ndavye amaguru yanje mbona wapi amaguru yanje ntacuruza cyane bato okay ndimvira ikintu cofuka amaguru nshiremo ikanzu ngire ndambare ndabura ikintu cofuka amaguru yanje reka ndorera ama socks azofuka amaguru kwako nari mfise cravate ya rouge ndabatereka cyane yumvira ama socks ya rouge cyanda yatuma umujama yari yagiye kurangura mu Bugande nabati nibagenda ari uzondonda ama socks ya rouge maremare uzoyanzanira umujama agiyeyo arayafotora ageze yari yambwiye ati na aya urayakunda nambwiye ati yego ayo nyene yanzanira nta kibazo ashara yanzanira ama socks yego hama mu nyuma ndavye mati it's okay biriko biraza mu nyuma cyangwa ati okay agashapo kahuje nako kwana nace nguma sanga nguma niyumvira vyahuje ruje kwa kubera nyene bizogume bijana and then after that ndatangwa no gukora ama video nyene mezuko hama mu nyuma ndabona birukinga neza mu nyuma canshiraka zino gloves yap nuko vya style ya ugiye kwiraba isa nka style y'umuntu ari mu kazi lakini iyo uri kurakora ama video menshi ugaragara nkaho umengo buri mu kazi like
bikaba bwitemo ukuntu yeah ni kubera kijya creation rero umengo buri mu kazi like bikaba bwitemo tu kugira ofete hariho ibintu iriya ni ibintu bita hookup na ijya system nayikuye kuri TikTok ko focus yanje nariko ndafocusinga kuri TikTok cyane hari ibintu bagira hookup ni kuvuga ni gucreate impamvu ituma umuntu araba igikorwa cyawe content yawe ni juste gusa ni skills zo gucreate content nta nibindi bindi umuntu akakubona wari mu bintu runaka aho nyaka cyayivanga mw'ibindi nyine atari yiteze ubugize ikintu bita hookup niko bavyita ya kabisa abakozi ba Light TV novuga neza ko rero umwe mu bantu bakurikirana cyane by the way afise page imeze neza by the way haba no kuri YouTube haba no kuri TikTok arakurikirana cyane mbega iri kuri Mr tubane neza uno munsi then nka wewe wibona gute uno munsi shaje nibona ukunyene wibona ukunyene Mr tubane neza nta bindi nta indi background ihari video ukora novuga ziba ziri mu nyigisho nizihe challenge cyangwa se nizihe feedback z'abantu bona ivaye n'ama video ukora ari mu nyigisho by the way feedback z'ama commentaire ni nziza ego ni gake nzo nkunda kuronka les commentaires négatifs nubwo mba ndazikeneye nazo nyene ariko ndazironka gake kubera ko iyo ndiko ndacreate content jewe ndiyumvira no mu mitwe y'abantu ninavuga iki umuntu aza kuyumvira gute cyangwa ubwira comment iyo commenta ibimeze gute niyo mpamvu uzosanga video zanje zimeze nk'izipanze ukuntu ni kuvuga iyo ndiko ndazikora mbanza kwiyumvira ubu yakira we ayakira gute ndayitange mu buryo bumeze gute kugira niyo no create nshatse no gucreate comment nubwo no create ama comment ari negative ndashobora no gukora iyo content niyo ndabikoze jewe nyene hakaba wale commentaire negative nije mba nabi nivyo mba nashasa ko mba nabibonye ne kari byo nkeneye mu misiyeze wa kinuru umwe ariko ubu video usigaye ikora hari gihe ashobora kuba muri umwe ugasanga uri kumwe n'undi muntu by the way akaboneka muri kamera hari abantu benshi baciye batangura kwibaza ati mbega niyo bashaka kuja muri cinema na Siko kubera bwa mbere kinuru umwe abandi bakaza mu maji gusa ariko no munsi urashobora gukina hakaboneka nabandi bantu mu masanamu ofete ibi bintu kera ahubwo nabitanguye ndabikirana nabandi hari ama video ya kera nakinana nabandi benshi ahubwo naje guhindura ntangura vyaje nyene mu nyuma mugabo hari byo nari natanguye kuko nakwe ko nari mu director muri cinema nari mu realisateur muri cinematography nakinana harabo nyene twakinana mu nyuma rero nza guhindura candatangura kwikinana ko hari ukuntu wasanga abantu barakunda kuba busy mu bikorwa byabo niki cyangwa bate mageke bari busy nanje mugabo nk'umuntu w'umwanditsi kandi umu createur de contenu sinobura ivyo nkora ngo nuko nabuze abantu dushobora gukorana candatangura kuzanda bikreya muri ubwo buryo nkaya content uko nyene ntitaye ngo ndafise umuntu canke nta uhari ntagerageza gusa gucreate content kabisa abakozi ba Light TV ndibaza uri kuravyumva hayo namwe mu mateka ya Mr tubane neza mbiga uno munsi kintu ushimira Imana cyangwa se uvuga ati kabisa Imana yarabikoze kuko ndibaza neza yuko aho ugeze nibaze kutoga ya by the way kuko byikura imbuga zawe zihagaze neza byinshi ukora bigera mu bantu nkuko baba wavyipfuje like nike kintu washimira Imana cyangwa se imbere kutubwira silago zikeya waciyemo nibihe bintu washimira Imana by ndashimira Imana kubera ko at least yaragize buriya no kuronka izina si ibintu bisanzwe ko hari abantu benshi bagwanira kuronka amazina mugabo ntibabigereko so ico ndagishimira Imana at least ko yampaye izina kumbura iryo zina ejo canke hirya ejo rishobora kuzana ibindi ariko icambere nshima Imana yarampaye izina iryo zina yampaye yarishishije mu bantu of course yampaye abantu yego ndashimira Imana kuri ico kintu nize challenge wahuye nazo mbere ko shika ngaho challenge izozo ntizibura nizazindi nyene tuba dusangiye twese muri rusangi z'ubuzima nyene bw'injyankuje urumva challenge nyene zirabaho mu kintu cyose muri sector yose habamwe challenge ntizihere wahuye nazo like zimwe mu ma challenge nagiye ndahura nazo nizo nyene zo kugira ibikoresho ukoresha ibintu vyawe ugasanga biriko biragorana warakura kujanye n'ama challenges ni kuvuga hari igihe ushobora no gutegura akantu ukora mugabo ukabura n'umuntu agushutinga rero hagiye ibintu byinshi mu ma video yanje niko gusa udashobora hari zo nkora je nyine nishutinze jewe jenyene ariko nta muntu ufa kubikema nta ufa kubenya ko nabuze n'umuntu ashutinga ibintu nk'ivyo ngerageza nyine gukira ko nsanzwe ndumu director nkaba ndumu realisateur mu jana cinematography naranafasha kanya ko kuvyiga so ntibingoranye ndagerageza uko bishoboye kose ni mpamvu nagerageje gucreate
ibintu nkora rero si kuvuga ko tutokora n'ibindi bitameze uko ariko nagerageje gukreba ibiri simple kugira ngo nyene nirinde ibintu byo kugorana byo kurondera ibintu ndabibure ibintu nk'ibyo. Yes kabisa. Ikibazo ca nyuma nifuza kukubaza by the way, hari abantu benshi bakunze gufashanya ukabona par exemple Mutima yakinaye na Gasore like hari abantu benshi bakunda kwibaza ati mbega kubera iki Mr Tubane neza adakunze gukinana n'abandi like bimwe bita gufashanya ugasanga wakinanye na Gasore cyangwa se na Mutima, mbega nuko batakurondera cyangwa barakurondera ukavyana? Kundondera ntibandondera ngira ngo ndabura kwa je nanje rero ndumuntu ndumuntu ngira ngo kuboneka umenga sinzi ukuntu bimeze mba ndiko ndiruka n'ubuzima ku buryo kuboneka nyene mu bintu urabona ibi bintu byacu dukora mageke tubikora ntituragera ku rwego guko ibintu vyogira ico biduhaye nyene gifadika rero usanga rero ndi mu buzima bukomeye bugoye kuko usanga rero guhura nabo biragorana. Bade we Mutima kera twari hari ibintu twahurizamo byinshi sinzi ko hari n'aka video wigeze ko ushaka kubuzi nari kumwe na Mutima hajya ibintu nari ndimwo nari ndiko ndashooting indirimbo ya Fizo na Kiriko ya Fizo na Kiriko ya kera muri Bantu Boy bariko rashooting indirimbo namba yitwa something Binua na we shooting Binua iri ndirimbo je na John Elaine twari shooting so nari ndiko ndafasha nyine wa Mutima yaractinze muri ndirimbo nanje ubwanje naractinze muri ndirimbo iheze ndaboneka gusa abantu mugabo ntibabizi so yego niho twahuriye na Mutima turapanga ama projet ya kiriya gihe naho nyine narabikora naragira ama comedy ariko Mutima kwa ko yaramaze kugira peut-être izina runaka ngira ntiyabihaye agaciro urabona ko yibona maze kugira izina peut-être aca ba bize n'ibintu byinshi cyane so nico gihe rero ndamuheruka hama ba Gasore abandi nyene bazwi sindagira amahirwe nyene yo kukominikana nabo kugira ngo dukorane kabisa. Urumva yuko asanzwe afite n'itala, urumva ko Binua ari mu bantu bayishutinze ari kumwe na John Elare Binua ya Bifizo na Bakiriko like nabandi bahe basani wowe warashooting indirimbo za kurumva yuko se n'indi mpano by the abantu batari bazi ko hari abantu benshi batari bazi yuko wigeze kuba no mu videography akaze cyane urumva ko ugeze kuri level yo gushootinga Fizo abari tabi dasanzwe nabandi bahe baririmbyi washootinze indirimbo zabo by Jekera hari ukuntu nakorera muri kote ya y'ivya gospel cyane kera nakunda gukora ufite indirimbo z'Imana ama gospel kenshi niyo nakunda gukora rero kiriya gihe nashatse niyegereze yari ntumbere gusa kwiyegereza John Elare kugira ndabe gusa donc duhana ubumenyi ndabe ukuntu wabikora yene mbe muri iyo mood gusa dukorane so ariko indirimbo nakora nyinshi cyane izagiye ziragira na ama gospel kenshi kabisa. Bakozi ba Loy TV kandi gushimiye sana ariko je ndifuza ko mu gusozera sinababwira ngo sezera abakozi ba Loy TV kuko ndazi nejo tsogaruka na higa ejo by the way mu gusozera rero ndashaka ukina kantu gatoya babona yuko atari ata montage akantu ko gukina rero gahari bitewe nuko ngere numva let's go mu mutwe si umusirikare abari ku rugamba inko igumisharije kugira utanteranya n'abakozi ba Loy TV ko barabizi niko turangiriza ko basanzwe babizi ko ubuzima ari ko turangiriza ko twese kane numire ndamuha umwanya abakozi ba Loy TV turabakurisha akantu gatoya basi nyene bubuzima oya barasanzwe babizi ahanyene live let's go basanzwe babizi barabi bimunaniye ntimumbatse ahanyene birebe bakunzi ba Loy bitewe n'ukuntu ubuzima ari njyankuge rero birashobora gushika umuntu akananirwa rero jewe ndananiwe ndashaka basubwire ka kantu iyo umukobwa gufunda Kenya ofete jewe ko basi je nkino utuntu twinshi ku buryo hari je nakubwira ko mfasha baragukundura Kenya kubwira abantu ko ubuzima ari njyankuge ariko abakunzi ba Loy TV bose barabizi yuko uri umuhungu ntushobora kugira ntushobora kuja mu bintu by'abakobwa Kenya oya ibyo basanzwe babizi rega ndashaka rumbwire bajya abahungu ko ari njyankuge abo bahungu nyene batabitse cyo turangiza bakunzi ba Loy TV icyo no bamenyesha coco imurondera amafaranga kuko ubu buzima buryo udafise amafaranga bavuga ngo umukene akundwa na nyina gusa ariko aho bigeze sha na nyina wiwe bigiye kwanka gose
tugegera kuri etape yaho n'umuvyeyi yakwihakana kubera kukenye so rondera amafaranga. Thank you. We move. We are moving. Agisokoze Balo TV reka ndagushimire sana jewe kurumva kuri micro Ishopo Radio papa promoter boss migo ata papa na mwana kugira yewe mwana abanza kuba papa twari kumwe na Mr Tubane neza wagwan my people thank you so much brother kuri kamera wari kumwe na Elfage Carf niyo tumye image ibona imeze fresh sana I will love you so much dusubire gutaha ciao ciao wagwan my people.